Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatandatu utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ubandanye urashikirwa n'amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino igisata c'indero igisata ca politike igisata c'ubutunzi igisata c'agateka kazina muntu igisata c'umutekano igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ano makuru ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko imidari 100 hariyo yatashe i Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2022 Lydia Nsekera harongoye CNO Komite Nationale Olympique mu birori vyo kuri uyu wa 24 vyo gushimira abanonotsi bateye iteka igihugu mu kuzana imitahe impuzamakungu mu mwaka w'ibihumbi 2022 yamenyesheje ko imidari ishika 100 hariyo yashoboye gutahukanwa n'abanonotsi 65 b'abarundi abo banonotsi bateye iteka igihugu mu makungu nk'uko Lydia Nsekera yabivuze bavuye mu mashirahamwe y'inkino 9 hariyo judo natation boxe para badminton tennis volleyball karate handball ndetse na cyclisme Lydia Nsekera yasavye abanonotsi kubandanya bitanga kugira baduze igitigiri c'imidari naho avugishitse kwijana kera iyiri munsi ubushimwe bwatanzwe bwasumbana bivanye n'umudari umunonotsi yatwaye uwo ari wo ndetse n'urugero yawutwayemwo ni ukuvuga urwego rw'isi urwa Afurika ndetse n'urw'akarere mwomenya ko ivyo birori vyateguwe na CNO vyabereye mu gisagara ca Bujumbura bikaba vyari vyitabwe n'abaserukira ubushikiranganji bw'inkino amashirahamwe y'inkino atandukanye abagize CNO abamenyesha amakuru b'inkino abanonotsi ndetse n'abandi nayo mu yandi makuru kandi umugabo w'imyaka irenga 30 wo muri komine Kiganda hapfunzwe yagirizwa gufata ku nguvu umwana w'umwigeme w'imyaka 3 n'amezi 9 uyu mugabo wo ku mutumba Murambi komine Kiganda mu ntara ya Muramvya hari mu minwe y'inyamirama bikuva kuri uyu wa 22 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023 inyuma yuko bimenyekanye ko yakoze ayo mabi amakuru ava kuri uyu mutumba akaba avuga ko ako kana kagifatwa kagiye kubivuga haciye umunsi umwe hama gaca kajanwa kwa muganga inyuma yuko muganga yemeje ko ico kibi cakozwe uwo mugabo yaciye ahagarikwa mu kibano bakaba bavuga ko iryo bara ritahora rivugwa kuri uyu mutumba bagasaba ko uwabikoze yohanwa vy'akarorero nayo kandi hari umunyagihugu yakubiswe baramujana kwa muganga uwamukubise nawe akaba apfunzwe nayo mustanire wa komine Ngozi ahabereye ivyo nyene hakaba agira ati wakubiswe twasanze hari umusuma inkuru yuko uwitwa Tuyisenge Elias yakubiswe cane akongera agahambwa abona yamenyekanye kuwa 22 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023 biciye ku masanamu ni ukuvuga video ahavuga ko yaragiye kwishuza waramufitiye amafaranga ku mutumba wa Kinyami mu gisagara ca Ngozi uwo musore yerekanye ko yababaye ku bihimba vy'irondoka kandi yahambwe abona kuva atabaza yaciye ajanwa mu bitaro nk'uko vyemezwa na musanire wa komine Ngozi aho yishikiye kumuraba kuri uyu wa 24 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023 Bucumi Joseph Marite musanire wa komine Ngozi yagize ati uwakubiswe ari kwa muganga kandi yatwawe n'abatware uwamukubise twaramujanye mu butungane kandi twaravuganye ko baca bamucira urubanza vyihuta aheraheza avuga ati uwavuga ko yakubiswe twasanze ari umusuma kandi mu byo yavuze muri irya video harimwo byinshi yabeshe amakuru atandukanye akaba yemeza ko abamucungereye ku muryango w'ibitaro aho uwo mugwayi avurirwa basabwe kurikanura kugira ngo uwo mugwayi ntazotoroke amatohoza nayo akaba ari karabandanya
nayo mu bindi kandi kubera amakosa atandukanye yagirijwe mu by'ubutunzi musitanteri wa komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro hasabirwa guhagarikwa byihuta muri ayo mabanga. Inama ya komine yakoranye kuri uwa 24 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023 mu nama idasanzwe mu cegeranyo cayo isaba ko musitanteri wa komine Nyabihanga y'intara ya Mwaro Gerard Nizigiyimana yokurwa vyihuta muri ayo mabanga. Bimwe mu byo yagirizwa hakaba harimwo gukoresha impapuro z'uruyeri ku izina rya komine, kunyuruza ubutunzi bwa komine, kunanirwa gutunganya ivy'intwaro n'ubutunzi, hamwe n'inyifato iteye ibangamira ubutunzi bwa komine Nyabihanga. Inama ya komine ikaba imusaba gusubiza mu maguru masha amafaranga imwagiriza ko yanyuruje kuko atayasubije komine izokwitura ubutungane. Inama ya komine yemeje kandi isubirizwa ry'umuhanuzi hajejwe inyubako hamwe n'umunyabigega. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Ngozi hatanzwe impapuro z'umutsindo ku ishure rikuru ry'ubuhinga ET École Technique d'Education Environnementale muri komine Ruhororo. Abaronse impapuro z'umutsindo bose hamwe n'ijana biga mu bisata vya veterineri, abize guhingura umwimbu n'igisata c'amazi n'amashamba. 63 muri abo ijana baramenye ikibazo ca leta. Iryo shure ryatanguye mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2015 ushira umwaka w'ibihumbi 2016, ubu rikaba rifise abanyeshuri 504, rikaba rimaze kuramura abanyeshuri 389, harimwo 286 batoye ibibazo vya leta nk'uko vyamenyeshejwe kuri uyu wa 24 z'ukw'icumi na rimwe 2023 na Muneza Ferdinand ayoboye iryo shure ry'ubuhinga, kandi ryakiriye abigeme ku bice birenga 60% kandi biga mu bisata vy'ubuhinga nka veterineri ndetse n'ibindi. Umuyobozi akaba yashikirije ko hari ubukene bw'umuyagankuba, amazi ya Regideso n'ikibuga c'inkino abanyeshuri bakenera mu vyigwa vyabo vya misi yose. Kuri ivyo bihanze ishure, umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ivy'ubutunzi Diane Manirakiza akaba yemeye ko hariho imigambi yo gukwiragiza amazi n'umuyagankuba mu karere iryo shure ririmwo. Uwuserukira Fondation Stam imbere y'amategeko Verena Marion Stam ari nayo yatanguje iryo shure hamwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Ngozi Jean Pierre Ndikuryayo, bakaba bahanuye urwaruka kwitunganiriza imigambi bige amashure maremare y'ubuhinga, bagire imigambi y'iterambere, baheshe iteka ishure n'igihugu c'u Burundi, na cane cane ko ivyigwa bize bihura n'umugambi ugezweho wo kurima, korora, gukingira ibidukikije vyashizwe imbere na leta y'u Burundi. Muri ivyo birori abanyeshuri 3 bamenye gusumba abandi, bomenya ko bahawe ibahasha yo kubatera intege. Nayo mu gusozera ano makuru nunyemerere ngugeze ko ino nkuru hitari nziza ivuga ko mu ntara ya Bubanza amazu, imirima, ibitarurwa bigeramiwe n'imvura. Muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza kuva iyi mvura itanguye kugwa ibimaze kononekara ni vyinshi. Amazu 342 yarahaboneye, amabati araguruka, izirenga 120 zirabomoka kubera imvura. Aho ni kuva mu kwezi kwa Gitugutu. Imirima y'ibigori, imiceri n'ibindi birimwa vyaratwawe, ibindi birononwa ku buringanire bungana na hegitari 621. Ibitarurwa 11 vyarabomotse, 3 navyo amabuye yarabishigikiye aratwarwa nko ku ruzi rya Karaye. Amashure 2 yaragurutse, nayo ibarabara Muzinda-Ruce rirageramiwe n'ibihomoka. Mu bibanza bishika 8 ibarabara riramaze kuzibirwa n'ivyo bihomoka ariko bikaziburwa. Akuzi Nyaruzovyi gasurira mu mirima no mw'ibarabara nomero 9 rirabangamiwe. Ivyo bishikirizwa na musitanteri wa komine Rugazi. Iyo mvura ngo irabangamiye iyo komine. Abashikiwe n'ivyago bamwe baracatse indaro ku babanyi. Nyandwi Isaac harongoye komine Rugazi ati naho bamwe tubasanurira uko dushoboye, biragoye gufasha bose kubera hononekaye vyinshi. Hamwe hoboneka ubufasha imiryango yashikiwe n'ivyo vyago vyoba vyiza. Hamwe hoboneka abofasha imiryango yashikiwe n'ivyo vyago vyoba vyiza cane.
arasaba ARB Agence Routière du Burundi ko yofasha mu gusubiramwo kubaka ikiraro co kuri urwo ruzi Nyaruzovyi kugira bakingire ibarabara nomero 9 n'imirima ndetse n'amazu urwo ruzi rusuriramwo imicanga n'amabuye ruta inzira kenshi. Abantu 9 barakomeretse amazu abaguyeko ariko baravugwa barakira. Nta zone n'imwe itariko irashikirwa n'ivyo vyago bitumwa n'imvura nyinshi iriko iragwa muri komine Rugazi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kugira umunsi mwiza no kubandanya uraroranirwa. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya uri kumwe natwe. Ugire ibihe vyiza.